diaspora irafise ukuntu izwi, irafise ukuntu izwi, twabegarutse ko mu Kayanza turabivuga na jewe kugira ngo nemere kwijamwo nuko nabonye ko ivyo bintu bitazosubira. Harabayitirira umugambwe utwara, ariko mu bintu twumvikanye turi mu Kayanza kandi byavuyemo no muri leta turavyumvikana, la diaspora burundaise est dépolitisée. Sinzi ko ijambo ryumvikana. Twarumvikanye n'indongozi bari ngaha baravyumvise, la diaspora burundaise est dépolitisée. Sinzi ko mu jambo ryumvikana singene kuvuga. Nous sommes dans une diaspora qui vise le développement. Nous sommes dans une diaspora qui vise la cohésion. Les objectifs zibiri n'izindi ziri inyuma. Ibindi vyose nico gituma ikaje kubabwira perezida intérêt général, inyungu ya benshi. Ivyo twabonye mu bihugu tubamwe nivyo tuzoza kuzana ngaha kugira ngo twebwe tube hejuru y'utwo tuntu tw'abantu, tubigishe tubereke. Iyo ni objectif. Ico kintu twari twacibagiye mugabo twarumvise ko muri leta hari abantu benshi babishigikiye yuko kandi tuzi tubishigikiye yuko twifuza yuko ijya image bari bafise mbere ivako kandi ndazi ko bishoboka muzobirabira mu bikorwa.